imana nitugirire ikigongwe iduhezagire. nitamanzurira umuco w'amaso yayo kuri twebwe kugira ngo inzira yawe imenyekane kw'isi, urukiza rwawe narwo rumenyekane mu makungu yose. amakungu nanezerwa atera impundu kuko acira abantu urubanza rutunganye, akagaba ibihugu biri kw'isi. ibihugu nibikengurukira Imana, ibihugu nibigukengurukire byose hamwe. Imana niduhezagire kandi isi yose yive ikagera iyo hubahe.